Yes, yambi muraho meze neza meze fresh. Zere ko meze neza aho muherereye mwese. Uyu munsi nje muri live itandukanye nizo namandabaha. Just impanuro no kubereka utuntu n'utundi kubijanye n'amarezo sosio. Hariho ibintu abantu bamwe batazi kubera ko batabaza canke batubahiriza amategeko. Ndahera ku ma challenges nkunda guhura nayo iyo ndababwiye ngo ndabafashe service. Ndabibutsa yuko nkunda kubugururira amasheni ya YouTube canke Facebook canke nkabereka uko bigenda. Nta kindi jewe iyi page yanje yubakiyeko gutangaza inkuru zo muri Saudi Arabia, inkuru zo mu Burundi, utu video dutwengeje, nkongera nkabafasha kumenya guca amafaranga ku marezo sociaux mukoresheje internet. Ivyo bitakwihangira imirimo cyangwa kwifondera imirimo ibikorwa. Kandi ibi ndabikora n'urukundo kandi ndabikora buri munsi. Rero nje kugira ndabaha impanuro kandi yagusa. Nimba ufise WhatsApp uka ufise Facebook canke Messenger I don't know iyo ukoresha ugaspendinga amasaha yawe 15 online atacu uri kurakora warahomvye uri kutumwanya w'ubusa. Banzura abantu muvugana kwanza kuva mu gitondo ku mugoroba wowe nyine urabazi. Banzura bico bakungura nico uri urabaronderamwe. Sindinda guca mu byo uca muri kuravuga n'ivyo burimwo wowe nyine urabizi. Byinshi nta kamaro bifise. Ugeze kunyandikira jewe inbox wabonye ikiganiro canje kugira ngo oya ushaka kwinjira arindira ndakwinjiza mu kanya. Guma ko nawe kubonye ndakwinjiza mu kanya. Nimba ufise ikintu ugomba kubaza kumbaza ndagufashe. Uraca ngaha uraja kuri WhatsApp ukanyandikira akari request ukandika ngo ibintu yabonye kuri YouTube. Ku message nkakabona ugashundungikira link cyangwa ugashundungikira ngo hi cyangwa ugashundungikira aka audio k'umusegonda umwe gusa. Ndakumvirije ndakaravye nkabona ko bakarungitse wihuta nta mugambo ufise wo kugira ngo usabye service ndayigufashe. None ubushaka yuko jewe nca mfata umwanya wanje nkaca ntangira nkagutereta ndaguterete buke ewe gute mwanyandikiye mugomba ndabafashe ukuntu nivyo ushaka ivyo sinabishobora. Wowe ukeneye ubufasha kandi hariya wirutse abantu wirutseho ngo muvugane. Ndabizi neza yuko ari abantu babujajwa bamateshwa canke niba ari bakamaro ni sawa uguma ko bakamaro. Igihe uzobona ugomba ko tuvugana uzoze tuvugane. We nkuwaronsanze yandungikiye message nigeze gupostinga kandi razo cyo yumva ambwira ngo igihe nagira projet ibafasha kugira ngo mudoze amasheni agacampa linki na link ya channel yiwe canke link ya video yashitseko agacandika nakana ngo hayi. None icyo kintu naragishizeho kugira ngo ndabafashe kugira ngo mwiteze imbere. None ubu ukoze ivyo kugira jewe nce ndakurondera ndaguterete nakubwire ati nafashe projet uku ngomba bigenda uku. Wewe udafashe umwanya wo kumbaza ati none bino bintu bikora gute ngomba ufashe bino bintu nanje sije nca mfata umwanya wo gutangira kugutereta. Nababwiye ko message ntazishura. By the way jewe urandungikira audio kambwira ikibazo ufise ugomba ndagufashe ikubijanye no guca amafaranga ku marezo sociaux hanyuma nkagufasha. None ubuze umwanya wo kunganiriza kandi je ntakwankira ko nampamagara cyane ngo nunyikire audio ndayumvirize yose niyo bari ndende nije nca mfata umwanya nkagutereta. Ndiko ndabigisha nimba ugiye ku marezo sociaux. Izi rezo sociaux ni kubanza ukaraba urinde uri umuhungu uri umukobwa uriko muravugana uri mu papa bikungura iki. Baje abantu byo gutakaza ku mwanya munini cyane gose ukirirwa uri online ubahamagara wandika ubona bakungura iki bakwinjiriza iki. Muko ubona ahantu woshobora kwiga ikintu kizo kugira akamaro muri kazoza ha kugira ngo utene umwanya basurondera uwo muntu nta mafaranga ndakunda gusaba kandi si je gusa. Bugende ko n'abakarorero
ndazi kwibi byo biba no kuzindi service ahantu ukora canka ahantu ukorera ibintu runaka hakugira ngo ufokasinge hajya ahantu hakwinjiriza canke ho kwinjiriza ugacuca hakuruza gutumwanya ku bintu bitagira akamaro gutukana insaku sinzi vy'uburimo mugabo ndazi ha majorité abantu bari ngaha ku marezo sociaux benshi usanga bariko batumwanya ku bintu bitagira akamaro ahantu hari akamaro ntana hamwe ndaba kandi karorero ejo mwijoro natanze promotion yo kugururira abantu isheni narinzi ko nugururira nk'abantu 4 ndababwira ati turi kumwe tego ngo banabwira ibintu bikenewe kugira nkoresha umwanya mukeya hari ejo mwijoro umpe ifoto yawe umpe nimero ya telefone password ndayigukorera canke yimpe yushaka korohera canke uzoyihindura tariki wavukiye ko n'umwaka nahuba hanyuma ubucuma muri WhatsApp ucumpamagara ncenja online ndayigukorera ngaha mu mashini ngaha nyene urumva narindisha nyene muri studio nkuko nishaye muri studio n'unishaye muri studio niko nahinduje telefone ndagufashe nari ahanyene muri office and then studio together mbo mu minota nka 10 nacimbona 2-3 ba mbere umwe akampa ibidakwiye uwundi wumvise ibyo nasabye yego navyumvise yampaye ibidakwiye we wavyumvise yego navyumvise ntaco ko natanguye kana gukorera kuma ndamubwira zani ifoto zani iki surizani ngo sinavyumvise ariko narakoreye byaciye bituma nari natubwiye ko nari kugurura isheni nk'abantu nka 5 canke 4 naciye nugurura 2 gusa abandi cyo ndabireka kubera iki mwabikoze nabi umviriza umuntu bagomba kugufasha se ikintu namwe muvuze ubwenge muha umwanya nawe ukumwumviriza nimba ugomba kuja handi naho ni ugende uraza kugaruka mu nyuma ica kabiri ejo nyene mu twari turi kumwe hari abari bavuze ngo nandi ushunyugururira ndanabemerera haheze iminota umpeje kugurura kabiri umwe ndamwandikira ndamubura sanze yishuye mu gitondo nanje siniwe ndamwishura ya none wewe ndiko ndaguha service y'akamaro n'amafaranga ndagusabye abantu bamaze kuguruza YouTube muri mu studio yiyo canke hari ya sinzaje bakorera ibyo kugura mashini babacangaye si 30 50 20 sinze none umuntu agufashije service nkiyo nimba ufise umugambi bugizoshira ko ko gutotanga umwanya je mpamvu rero ndiko ndagira inama no mu bindi bintu mukora zamanza murabe ikintu cy'akamaro izirezo sociaux abantu benshi bazija ko bariko bazibyaza umusaruro je nkandi ku kazi urumva nubwo nga kuri Facebook atamafaranga ninjiza ariko ndi ahantu nsanzwe nkorera ndiko ndakora ibindi bintu byanje binjiza amafaranga so nuko rero ntimukarabe ngo ntimugatakaza umwanya banza muze muraba kwanza ibintu by'akamaro jewe YouTube nayigize umwuga ndayikora nk'akazi kandi imyaka myinshi kandi urumva nakazi kinjiza amafaranga nawe uzoyinjiza niba bishaka umuntu kumva ngo je ndafise YouTube ngo narayikoze ngo nashize ko video ngo 3 ngo mugabo sinkizibona none ziri he ngo urumva sinkizibona ngo ngiye ko sinkizibona no zari gwawe ngo yabona zitoye muri WhatsApp none urafise ubwenge muri WhatsApp ni wari bazikoze erega nyirazo kujya yishimye video ukayishira kuri YouTube nundi arayishima akayishirako nundi akayishima akayishirako ibi narabibigishije biteze ikintu bita copyright mwico gihe bisha bituma nyene za video aba reporting canke YouTube cimwereka ko arabazi mwivye niyo twoba ruduce bagaca bagira report bagaca bakurega bagaca bazikurako YouTube kazikurako usubiye ntazubona zari gwawe ngo sheni ngo ndayibona mubona video nyibona ko none bashize ko video wakani ngo sinigeze ncamahera none nama nababwiye ugomba gucamahera kuri video kuri YouTube mvuga ngo ndafise ibyo nkora hari abantu ndazi hari abantu babuze ibyo bakora vraiment babuze isheni babuze n'ababigisha je nimba ugomba gukora kuri YouTube nukuri uri umuntu atomoye neza je no bikwigisha amafaranga mugo nimba ufise don y'ivyo shirako canke ivyo wateguye ariko
ambanze mu amazi kuko mwe murakura mu muko umuntu no kuri mugabo nyine umuntu ari yangara kubera ni kugwana uje shaka YouTube gusaba akajandika message nara ngo wabibonye he ngo nabonye muri video muri kwivuga kuri YouTube ngo kufasha abantu sawa message akanyirishira message n'iyindi none abantu ijana wobandikira message wose usoma izo banditse ubishura usoma ubishura cyumvikana je navuze ko ushaka ko ndagufasha urungika audio none nimba bikunaniye kurungika audio yo kunsabira service kandi ngo uyivuge neza nta muntu navuze ngo urungike ngo audio we munota umwe oya ushobora kuba ufite ikibazo cyawe gitomoye ugomba kunsigura uburyo wapanze projet aho nubanda guciye intege nubanda nakunigiye mu meshi by the way singomba kunigira mu meshi rero zana ico cyumviro cyawe kujya cyakabaye ukintege nanje ndacumvirize numve ko no gufasha mukata cyumviro mpaye nta kwanza singiswe no kugura chene ngaha ngo zana ngo machensi no kugenda banda bivuga nyandikira muri WhatsApp ugomba isheni nyandikira muri WhatsApp ngomba gushira kwibi nateguye project iyi ni hari umuntu nemereye n'ubuzi ndamugururira hirya yeje kubera nahinduye nkoresha iyi nashize mu tablet kandi kubera nkora ibintu binyeruka cyane yarangoye nemeye kwita izindi telefone ngaha impande niyo ntoya n'iburi abariyo nzogira iyi niyo naciye nkoresha kugira ngo kuko yo WhatsApp iranyaruka gusumba iriya nuko ubu WhatsApp nahinduye ishobora kunyaruka nimba ugomba kunda gufasha rero ubahiriza amategeko reka guta umwanya wo unyandikira message kandi narakubujije message none mwumva umuntu azobafasha gute uvuze ngo ntunyumva ngo nta volume ubwo nyene nta kundi we telefone yawe yapfuye kuko nta wundi muntu atari karanyumva ntimuri ko muranyumva mwe mu nkurikiye ndabona abantu 94 ntimuri ko muranyumva Hit Top TV nanje uzonyugururire Hit Top TV wewe iyo si TV yo mu Burundi kese nimba wari yitiriye nayo ndi wo Hit Top TV rafise TV yabarandri promoter ubwo rero niwe tuvuga ngo ngo Hit Top TV nta haro Hit Top TV number 1 na number 2 menga canke Hit Top TV na Hit Top TV nimero imwe hanyuma nkabanda bakora promotion for free rero we nimba ikeneye nawe nyandikire kuri WhatsApp mugabo je iyo ndayizi ko ari yabaje bahungu so kiretse ari ibindi byako nagufasha andehoro yibi rero ibintu bya YouTube jewe ni ibintu nkoze imyaka myinshi abantu bakeneye kugura bijya by'ama views ndabibagurira bajya baririmbyi canke bajya bandi batandukanye abaririmbyi abandi bacuruza ibindi bintu ku marezo social abakeneye kugura ama subscriber abakeneye kugura izi like arama Twitter canke ama Facebook page kuronka aba followers byose ndabibafasha ushobora kubikoresha amafaranga yawe nimba udashoboye gushiramwo inguvu kugira ngo bikoreshe inguvu ni ibintu nkora cyane gose mugabo rero nimba ngomba kubafasha ibyo kugurisha ni kuri gusa nkabwira ngo unyandikiye kuri WhatsApp hashaza message automatically yihuta hariko hejuru ama-link ariko video nakoze z'isaha yose nsobanura uko umuntu yugurura isheni yigurira na telefone yiwe nimba bikunaniye ingo muri WhatsApp yandikira audio ngira ati naravye video ngeze aha ndabona haraho hananiye wumfashe iki kugira ngo hano hantu ndahatahure canumva ko wakoresheje umwanya mu gukurikira yanyigisho ndakwitaho ariko nimba utanayumvirije ngo nambwire ngo nananiwe nibi ucumbwira ngo nakubonye kuri YouTube ngo kuri Facebook ngo ariko ngo wigisha ngo abantu ngo uvyo kurondera amafaranga ku marezo social ngo none ngomba nanje ufashe kandi narabivuze nkarenza ko yuko kugira ngo uze ndagufasha ubanza gukurikira unyandikiye kuri WhatsApp niho ndabakirira nta handi message ciza link ciza irimo ama link ya YouTube ucuca kuri YouTube kabiraba nimba udashobora kuja kuri YouTube kuraba izo link
na YouTube ntayo ushoboye gukoresha kuko YouTube si Facebook. Bisaba ko ushira amajyama mega aja kuri YouTube kugira ngo uzugeraho uca amafaranga kuri YouTube. Ivyo rucubireka si byiwawe ni bya bene byo. Abantu ntibanganya nubwo buhibu nubwo buryo ibyo birumvikana, ariko inkezi ikere ubwo bireha itange nimugomba kubikora. Genda hano hari wifi wegere uhagarareho hama telefone ari huri woje no kuri YouTube bose babizo video. Ubu biroroshe ugiye impande y'ihoteli runaka hari usanga bafise wifi ziri free, uragenda ugakoresha wifi yabo kuri gusa nta ngorane impande y'ihoteli canke impande y'akabareka gakomeye canke kumuhana iwawe. Nawe uje nkaho iwanje ukaza hanze y'inzu ucokoresha wifi yanje nta ngorane, cyangwa aha usanga arimo password canke mode passe mu France ukacusaba bakayiguha cyo gusangira ku muryango ugaca uraba ntaco bihomvye. Rero ndi kumenya ukuntu murondera amafaranga ku marezo sociaux. Abantu barakize barateye imbere kubera ko babiha umwanya. Abamwe bagira ama research hari abazungu mwe namwe muri hari muchatinga ibintu utagira akamaro insaku gusa. Umuntu yagiye kukwigisha ikintu cyakamaro ntumumvirize, aho kumumviriza ukaja gutuma mutagira akamaro. Nabagira inama ntimuzumve. Nakare ni posting agatebe nibone ahantu muri ministeri mu Burundi gashaje ibyo mwangiriye mwabibonye ngo twereke iwawe ngo isumbiye wicarako cenda bazura amaso ndabereka isaro yo muri uturutu y'ama miliyoni menshi ngoya ngo aho ngora itiye ngo aho wayisanzeho ariko sinkunda no kubigira by the way gusa muko igihe amaranga mutima za umuntu ukareka kumwitiranya. So nuko rero hano turi ntituri buraya ngo turi ngo bahizi gose gusumba abandi. Ego n'ubuhizi burimo ubwenge burimo, ariko muga barimo n'umugisha uva ku Mana nkuko nawe jo uzohisanga canke hirya yejo. Niyo mpamvu jewe ujungana ndagufasha tukaganira nta mafaranga n'uruhanda baha vraiment. Cyo nshobora kuguha ni ibi bintu nzi ibije nanje neza bingoye byo kwigisha umuntu guca amafaranga kuburyo bw'amarezo sociaux. Nta muntu wungaha mu Burundi jewe nzi azopfa kubikwigisha kuri gusa. Niyo amafaranga yoza rakuzembagiza kugira ngo abaraca amahera menshi, ariko ngaha muri video y'isaha imwe uba wabimenye yuko kuri YouTube ushize ko video y'uwundi ari bibi. Kora video yawe yari yo yose ugende ufatisha telefone uce urongera kuri YouTube. Ukwije abantu basubscribe 1000 bayikunze ucurondera amasaha y'ibihumbi 4 kuko uwiravye yitebako agusigira iminota iravye yiyongera ku yindi. Gutyo izokwira ibihumbi 4 washize ku video 10-20 YouTube ikigushira mu bantu batangira guhembwa amafaranga. Ucu usanga inimbo gusumbarire ati gute nakwije bya bintu mfasha ndakwereka ukuntu bigenda n'ibindi byose, ariko kuko utabikora ukagenda ukaraba kakajambo ejo president yavuze ariko avuga ibiturire canke hamwe ngo amadolari ngo amafaranga ngo turayugaye kajya ugacufata kajya na kamashariki saki wawe ukagashira kuri YouTube, kandi mashariki ragakeneye kuko mashariki nayo yagashizeko kubera yashaka kugira ikabyaza umusaruro. We naki wawe si hamwe ejo usanga ishene barayugaye kuko wagakunze nanje nagakunze. Adolphe yagakunze ngo ndiho ndabona, Asteri yagakunze, Irene yagakunze, Vincent yagakunze, bose bagashira kuri YouTube. We wumva YouTube yo bikora gute? Ikikurege ikintu bita reuse the content kukubera ko wagiye gukoresha iyo video n'abandi bakoresheje sini wawe. By the way ni wawe wayikoze bagayitora mu bwo buryo baca baguha report yuko hari reused, yuko kuri copyright report yuko wewe ya video yawe bayitwaye ufise video musa. YouTube je kurabishira bati okay Irene yayishize ko itariki 10 z'ukwa gatanu, Everine yayishize ko itariki 11 z'ukwa gatandatu,
Jerome yayishize ko itariki 8 z'ukwa mbere. Umva ari yande none uwayishize ko itariki 8 z'ukwa mbere niwe nyirayo. Mwese mwarayimwivye. Bose baca bayibura igasigara na wa muntu umwe. Wewe baca guhitishamo bari potinge tunabatere strike y'igihano. Amezi 3 badakoza akazi. Canke tuzikure ko gusa. Wowe nyirayo ni ucuhitamo biroroshe cyane aho nyene babihari. Ugaca wuzuza form. Ubikoze gatatu ya sheni yawe biri muri ya mategeko nabigisha YouTube. Isheni baca bayitwara. Kora video yawe nta video ni muto nta buryo muto kora video niyo ugomba kugenda mu murima ugakamera umurima w'ibiharage mwiza ni content. Gendo zinzunguka murima uvuga ati ibiharage narabirimye ndabirima kijambere bimaze amezi 2 murabona wegereze murabona imibimba abantu babona ivyo bintu. Hari abazungu batazi yuko ibiharage bigira imibimba bibanza kugira urushugwe hama mibimba babiraba kuri internet kuko batarima. Bibereke uyu munsi ugiteragira ejo imigondoro hirya yejo ubagara hirya yejo werekane uri kurabi vyahishiye kundi munsi uri kurabisarura. Je hari umuntu hama bavyigireho uronke content. Hari umuntu yambwiye ati nuri kawa zivahe muzungu urone kawa ziva ku kintu kimeze gute. Ashaka kuri Google kurondera umuntu afite imyaka 60. Ndamubwira ati shaka kureke ndakubwira ukuntu ikaba imeze. Ndamubwira ukuntu tuyoreza mu matuta kuva hasi hanyuma ikamera n'ukuntu imera kujya imera n'umugondoro. Ndamubwira ukuntu itangira kuza kwa amababi 2 3 4 5 hanyuma ukayibatura ukagenda ukagabanya ivu mu kamwanya ugakura kwa kamwanya ukayitera ikamara amezi 6 canke 5 ugacu yigonda igacishamika kwizindi. Urumva ati cyari giti kimwe bishabe ibiti 3 ati iri kiramera ugatugenda ugafata ibuye ugashira hajya hagati yazo. Nawe niko ndabikwigisha usanga atavyuzi urahana mutazitera ugashiramo ibuye hagati zigasha zigara ikabu imwe ikavamo 3. Uranyumva ati mu mwaka ibinganuko mundi mwaka ikizana amashami ibiro amashugwe nkasha namwe kuko yagira kura gushika naho idushikira ngaha ngo ya ukaze ni keshi ngo none ngo urayitera ngo kayirindira ngo gushika naho ngo uzogera ngo guha ivyo bintu we ngo none ngo muri neje ngo na snow ngo bigenda gute. Bazi ko ngaha muri neje na snow nibiti biruma bacamva umenga ivyo bintu biragoye nibiti biruma barabizi. Urumva twebwe nta snow ihaba nta neje ihaba hose haguma ari ibihe vyiza gusa. Akumva ni gitangaza mugabo kubera ko baca bifashisha Google bakagenda kugira research bakaronka ama result avuye no hino bakabona yuko yakawa iyo iteye igenda kwa kuntu uwakara bimenye. Ibi rero ushobora kubimwigisha nko kugenda bivuze mu mwanya mutoya. Urumva ukabimwigisha nawe muri video wanashaka ukazubavyereka abantu bakabona ikawa ukuntu ikogwa nakaroro komenda go high frame. None ubu ntibugenda kujye barenza imyaba ugatangira urima ushiguteragiye ibijumbu bitoshe. Urazi ibijumbu kuko bisa neza amababi ugiye kubikamera bisa neza ukereka byere ku muzungu nyine ibijumbu bimeze. Hano bafise bya bijumbu batera bya kijambere bijya rero bimera utuntu tumeze nk'uduti ajya amaburi ntibazi ko bayakora. Usanga ari n'ibintu harimo n'imashini cyangwa ibintu by'ibigunira bimeze ukuntu nyine bya kijambere. Urumva twe dufise itunga ariko ntituzi kurikoresha. Icyo kintu bita content rero ndiko ndababwira gukora ikintu kizoguha amafaranga. Iyo dose yo ni nko gukora hari ibintu tugoranye naza murabizi nyene biragora mu kuvuga rimwe na rimwe ariko ni nko gukora uwo mugambi ugomba kuzoguteza imbere urawutegura werekane rero hameze ugiye guha ibyo ushaka. Nuko sinatangira gusoma commentaire hari n'uwari yasabye request sinamwinjije mu Rwanda mwinjiza mu kanya gusa nariko ndabahanura ibi bintu dukora byo ku bigisha utuntu suko tuzi byinshi tuzi bikeya
mugabo tukaje tugira umutima mwiza. Wewe wanyeretse nimero nizo nyine ziwanje, tukaje tugira umutima mwiza wo gushaka kubibasangiza. Ubundi noshobora kuza ngaha ibintu ndabashirira ko ibindi ndiko ndabigisha bitarimo, birakwiye ko mbona abantu bankurikira, kandi mu bantu 200 abantu bashobora bashaka ibintu nigisha ndazi ni bake. Urumva mugabo urumva video ndashyize ku murayikurikira iri ku muntu atambaye no kwambara, ariko nshize ku video ndiko ndabigisha ibi bintu ntuyirabe. None wewe wumva utakunze ivyo nyene ko muza kugorana. Rero nimba ugomba ko iyi internet dukoresha itazoguhombera, tangira wicare wiyumvira ibintu uzurayikurikiranako, canke nimba ari abantu babiri bagutelefonye ucubanza urabe umwe wa mbere agutelefone wa gatatu, urabe w'akamaro, ibindi bireke. Ibihugu vyateye imbere, ibiturimo vyateye imbere vy'iburaya, ku kazi nta telefone bakoresha. None ntibabayeho, ubuzima ntibugenda neza, nta telefone bakoresha. Ariko mu Burundi hari umuntu yambwiye ngo je ngo mbaye ngo ngiye kukazi nafise telefone ngo notuma ndagaheba. Siniko ndababesha, yarabimbariye kandi n'umuganga. Ntanakorera mu biro ngo uvuge ngo guma yicaye mu biro ya ako n'umuganga ahantu ngo aho konja ku kazi nafise ngo telefone notuma ndagaheba kubera kwitabase ngo oya ngo reka ngo iranyoka ipa cyane ngo ngoma ndayiraba ngo nsoma tu audio ngo nsoma tu message ngo kuri YouTube uri ku kazi. Ivyo ntibibangikana. Wewe abari muri Saudi Arabia murabizi, hariho urugo ugeramo telefone bakayiguha witaba isaha imisazi ugiye uja kuryama ugacungiye kuyasubiza ukayibayisubiza, kandi ukora akazi neza kandi nta gipfa. Abo mukorana ubaha gahunda igihe muzohora muvugana, bakwankiye ivyo bintu bababwiye bareke. Uri ku kazi kakwinjiriza bajya nacyo bakwinjiriza, ahubwo kuvugana nabo keshi barakumenyera bagatangira gusaba amafaranga. Ndabeshe ariko ubimye umwanya bazoya gusaba kubonye hehe. Siniko ndabahenda rero. So reka ngeze aha nsome commentaire, ariko intumbero yari niko nabwira ukuntu jewe udu challenges tumwe duhura mu ibintu ndabafasha byo kubigisha guca amafaranga kuri internet. Ni ibintu bigoye kandi bizimvye utokwiga kuri gusa, ariko jewe nabihisemo ko ndabigisha byimbitse mfata umwanya nk'uyu kubera yuko nabonye ko mu Burundi ibintu bya internet bikiri hasi cyane. Jewe natangiye kubikoresha muri 2015 mugabo naho nyine sinari mu Burundi. Ego na bo nugurishe ni ya Facebook ya Facebook 2014 niwo nsura cabibona niho nayuguruye, ariko natangiye kubikoresha 2015 nk'umwuga. Abandi nubwo abantu batazi yuko kuri YouTube na Facebook atari cyo kimwe, umuhaye link acabwira ngo twenga ntibikuna ngo biguma bizunguruka. Hari abatazi yuko wugurura wabanje gushiramo ama MB canka ama mega bivanye naho uri kuvyumva, ashobora kuja hajya ahantu, ashobora kuja kuri YouTube. Nimba uri kuri Facebook ntubona link yo kuri YouTube ngo ucuyugurura udafise ubwo bubasha, ubwo burenganzira bwo kujayo bwo kuyugurura. Isaba kushama inti 10,000 ku kwezi canke menga bavuze ngo na 7,000 sindabizi neza mu Burundi. Hanyuma ukazozurara bizo video z'ahantu hose ukeneye. Utabikoze gutyo ndaguhaye link ya Zoom, ntucuja kuri Zoom musange ukandi udafise link yo kuja kuri Zoom. Ibi nama nabikoze kuko ndakoresha Zoom na makuri Zoom kenshi hano. Urumva ntushobora guca winjira idafise amainteje ayo. Ibi ni ibintu byose rero kwirizwa kumenya, kuko twebwe mu Burundi ndabivuge ndabisubire turacari nyuma y'amajambere kandi nyuma y'ikorana buhinga. Umuntu wa ruguru ntazi yuko ushobora kuriha amafaranga uri muhira utarinze kuja ahantu, ntabyazi. Hari n'ahantu nigeze kuja hanyuma mbona ibintu by'intuzenya mwene ibi mane fatu tumeze gutya
umuntu ati akunda ndagafashe noba nkize kandi nuwo yikugabiriye ntacyo kumarira kuko ibirimwo ntiwo bikuramo. Ibihugu biteye imbere nta muntu adafise mwene ikarata mwene aya makarata aha tuba dufise nka 10 kubera iki ibihugu vyateye imbere zamuravyemera rero. Iyo murose umuntu abigisha ibintu kuri gusa no kuri mu gaciro turabizi umuntu akora ibintu ngo azashimigwe oya wihaye wari ibintu nkibi ya nka commentaire tubona rimwe na rimwe zitukana canke zitemera ibintu ariko arakora tukona cika n'intege sinongere kwigisha umuntu kuntu baca amafaranga kuri YouTube canke kuri Facebook canke ukuntu baca amafaranga online canke sindabugurura isheni ya YouTube nkanabireka mugabo ndabibafasha ata mutima mubi kandi abikora ndabikunda. Yaba nari meze nka nanje no biretse commentaire hari gihe na commentaire bavuga ati none aba bantu bibaza ngo umuntu arahembwa bibaza ngo umuntu ariko akorera amafaranga canke gusa ndashima yuko hari abantu bavyumva kandi baha agaciro umuntu kuko ibi dukora birimo urukundo. Mwanya maze ngaha tuganira nta mafaranga ariko ndinjiza ndiko ndakubwira ukuntu bwo kwitwara mu gukoresha telefone yawe nimba ugomba kuzoyivyaza umusaruro. Ndabisabire basi nimba mumva bafitiye akamaro nimukore partage iki kiganiro share bimwe byo kugisangiza abandi kandi murabizi je ngira live sinige ndabasanga ngira ngo like ngo partage canke ngo gira ngo follow wewe udafollowinze nzoshira ko video ntuyibone udakoze like ubwo nyine uzobona bike ku page yanje ariko ivyo nshirako ni ibinyene by'ibiganiro n'utundi tuntu tubamara stress sivyo. Aha rero ngomba some commentaire anatanda yuko nza kuvuga ibindi ariko woshaka yo fyonda kuri add join nkamwadinga kakinjira umwigira kubisaba nimba kihari ndasubiyemo ntaratangira gusoma commentaire. Nimba ugomba ko ibintu bigenda neza koresha telefone yawe neza mu guharura umwanya abantu muvugana ubanzura aba bagufitiye akamaro byibuze ubahereko hama batagufitiye akamaro baherezeko hari ingorane. Nimba ushaka kunda gufasha ikintu wakibonye kuri YouTube soma neza iyo message uyimari hari namo chansubiza yote subira gusoma message neza urabe ngo mpa nimero subira gusoma neza message agasanga mwe nimero ibaza umuntu yanayo no gusoma message nanditse kandi yarize amajambo abiri gusa akabona kantu gatoya aho kugira ngo asome canke yumvirize agacaza yiruka muri ashishira kuri link ngo nayibonye kuri YouTube ngo kuri Facebook ngo nisaba kwere ngo nyigisha ngo kimwe ku kindi none no bishobora abantu igihumbi ibi fise abantu bankurikira 200 mubona abo mubona ba followinze hakaba n'abandi bantu batakoze follow barenga 200 jewe ndazi neza iyo mbonye abantu bankurikira ni 500 abantu abasomye inkuru zanje bo barimwo hariho n'inkuru zifite miliyoni 3 urumva yuko haba harimwo abantu benshi mugabo ubona wewe nyenda zikona abantu 210 aba n'abantu bari active n'abandi benshi batakoze like bikuna hanyuma ndi wese muzoje live ryari kora like kora partage nyene canke kore follow uzoza urabibona mu telefone yawe. Ivyo ni ibintu ukora kuri gusa urakoze Jerome bwana Jerome ngo iki ni ikintu gito cyane partage merci ukora partage ni byiza kandi nko nabonye ko machine kora partage uko twara abantu ibihumbi twara abantu ijana duce tubijana na 16 jana na 200 ni kubera ko magize partage. Rero jewe umuntu ashimishijwe n'ivyo ndabakorera ni byiza ko agira ikindi kintu basaba ni byiza ko umuntu yaje avuye nka kuri Facebook twama turi hano kuko abantu ndababona ufata ga screenshot cyangwa nyeka profile yawe ya Facebook kuko mba ndababona niyo uje kenshi hari ya nyene nshaka kumenya kuri WhatsApp kumbure kora zifoto iri kuri YouTube si usangiri iri kuri Facebook si usangiri hari ya kuri WhatsApp mugabo byibuze ati kuri Facebook kuri YouTube kuri Facebook nitwa naka hanyuma nkaca kumenya
abantu bankurikira ndabishura no muri commentaire hari n'aba top fans cyane abantu bita aba top fans mana yanje ndabagwana ko murabizi ndi yaranje nanje nkabanezereza kuko muri abantu bankurikira keshi mba nanze ndabaha iyi badge ya top fans kubera ko nabonye ko munkurikira cyane nuko rero Lionel ukomere wenda kuzi hanyuma reka nkomeze nsome na commentaire zindi mukanya ndababwira kandi kantu mugabo mu kurangiza reka duhere kuri Lionel komeza vyo byiza abarundi twese duteye imbere kandi abateye imbere nibo bakwiye gufasha abandi yego Lionel nuko tubikora ariko aduce intege ni benshi mugabo tubikoreye ko ntitwafasha n'umwe niyo mpamvu dushishikara uraberewe cyane nambaye umupira gusanzwe wo muri cagura nta kintu urakoze mugabo kumbere mberewe n'umutima mwiza ndimo nta kindi ubundi yanditse ni Jean ndizeye niwe yanditse ngo uraberewe cyane ndizeye Samuel Jean Paul Nduwayo yanditse ngo none ga Mugisha Daniel byoshoboka ko muturonsa nimero zanyu za WhatsApp nimba byoshoboka murarabe muzituronse nta muntu udafise WhatsApp yanje raba aho hejuru handitse kuri about ucubona WhatsApp yanje canke naho bayiguhe naho muri commentaire nta muntu atayifise no kuri ni beshi usuye no hepfo kora amaposta yanje nta posta zitanu nokora nagize ku nimero yanje ufyonze ku iki kiganiro mba nashizeko hepfo haba ariko WhatsApp yanje ikiganiro cyose nakonda posta na postinze haba ariko WhatsApp iyo ufyonze nkuja muri Messenger ikikuza na directement no muri WhatsApp yanje nkaje nakubona nyandikiye WhatsApp yawe mutama nimba atari kosa ku turayike saba nukuri iraho nyene ku mwirondoro wanje Daniel Mugisha umurundi umunyengozi ibusiga yavukiye hariya ku mupaka w'u Rwanda ku mwirondoro wanje biriko na WhatsApp biri kumwe uyu munsi sindayivuga keshi kubera ko niriwe ndayivuga buri munsi vraiment ndagukunda ukuntu ukora Imana iguhezagire uyu n'umutama yitwa Jerome ahishakiye murakoze Jerome murakoze cyane vraiment yego ni byiza ko mushobora kudushimira kandi biraboneka ko muba muri abantu mudukurikira kuko ntushobora kuvuga ubutadukurikira none iyo barima ibitegwa nyabaki ino twebwe ntiturima n'ivyo barima umwanya wo kubivuga wa mumbona ndi mu murima nanje nagiye kurima ariko nimba utarambona naho kunkurikiye uzobibona nanje ndaja kurima kuba niho kugira umunsi mukuru niko tubikora ko ntiturima muri rusange mugomba kujya mu Burundi uvuga ati nanje ngiye kugira umunsi mukuru ngiye kuri beach natwe niko tubigenza ugiye kurima ugiye kugira umunsi mukuru nari ibintu ukora mu mwaka rimwe cyangwa mu mwaka kwezi kumwe wumva wura kugira umunsi atari umunsi mukuru koko Everine Ndagijimana ati ndayishaka nanje murakomeye ego Everine turakomeye uyishaka ni handi kuri WhatsApp uko bigenda natangiye kubivuga wabyumvise nibaza yuko biba byoroshe cyane Vincent Nahimana ati mwiriwe nshuti hama WhatsApp nakurondeye ndakubura ni 358 46 58 30 oya ni gwanje vremiyo bash ni wandonde mbuze gute we undonde ukambura ndabona uheje kunyandikira herezwa na 6914 urumva ko utambuze rero kandi mbona umunyandanye ariko nawe arandonde yashindongera n'akaringi ngo ndamushorere ndagushorera nta cyo mbere kandi agafyonde ko vraiment ntangorane ndagushorere kumburusha sinagushorere gusa ko nta nakawodi yarungitse usanga ari muri bamwe nugururiye umukobwa w'igisuma hari umukobwa yari nawe ko umukobwa w'igisuma sinzi ibyo ashaka inkuru zitwenza episode ya mbere umukobwa mwiza w'igisuma nkuyizaniye akantu keza
reka nce nagukorera like reka subscribe ariko isheni yawe ntiyuguruye neza kino irene nimbona hari akantu kabura sinzi ko ugashirako abantu bazokora subscribe bizobagora Irene jewe uracu nimba uri turi kumwe live wombwira andika muri commentaire ndako turi kumwe live ndagufasha akantu kuko isheni yawe ntiyuguruye neza uhamagaye kuri WhatsApp zishobora kwitaba ubu sinzi ko ndi live reka ndabikubwire uwe nubwo uhamagaye ndi live ariko nubwo uhamagaye oya mbwira ntaco mbwira mugabo ndi live kanda mwe ndaje gusoma commentaire mu mbabarire gatoya burya niyo umuntu aguhamagaye ntumwitabe kenshi biboneka nabi mundindire iminota mikeya cyane ngomba mpeze live hanyuma ucuza ndagufashe icyo wumva kumbarira okay nabonye icyumviro cawe ariko jewe wanditse kandi je sinishira abantu banditse gusa kubera ko uhamagaye ni sawa turaza kuvugana ninagaruka mu kanya reka nkomeze gusoma commentaire witwa Irene nimba navuze ngo jewe ndagushimira cyane Mugisha YouTube channel yanje nara yuguruye kubera wewe nari mfise iyo mpano nari nabuze uko nabigenza none warakoze cyane hama nagomba mbasabe mumfashe bangirire sabone mumfashe bangirire sabone ahubwo kuri channel yanje ya simbona ile ni wao ndaje kumpamagara disi wenda bona kushwa kuri live rero nzagufasha mu kanya allo sindabumva kandi ndi live sinoguma ndabarindiriye allo sindabumva nuko rero uwo wewe urazana gufashe mu kanya mpejeje live nshamba yigubwirira nimwe muje kurabira nkasangisha niwe ntimeze neza nuko ni gufashanya ufise impano nkiyo ukavuga ati nukuri nugura iceni kubera wewe kandi ndabigushimira mugabo nkabambonye ko utayuguruye neza kubera ikintu gufasha ngo imere neza samukundana abarundi bene wacu nukuri nivyo byiza ubundi yitwa Esther avuga ngo nakubajije ikintu kuri WhatsApp ntiwansubije nimbomba dije wanditse narayirengagije kubera banditse no kuri sindabishura ubundi yitwa Alphonse Nkunzimana ati yanditse ngo iki koko cyo nihenze umuntu afata umwanya wo kwandika ngo toka ewe ibintu by'u Burundi cyakoze mu muti w'amenyo Manawe Hiti Top TV nawe ngo turatwihanganira mwarimu wego niko bimeze Mugisha icyo naracifuje cyane witwa Taf Abdul Mugisha icyo naracifuje cyane narabuze uwo cinkorera rero sinzi ukuntu noronka akanumero ka WhatsApp jaho hejuru kumwirondoro wanje uyibona ariko iyo tagize follow ntayibona ubanza gufollowinga hanyuma ukayibona bite wewe nkubaze bijye bintu ubesha byo muri Saudi ubikura he iyo uvuga ivyo mbesha naje nakubwira aho ndabikura ariko kubera ko atahari aho muri byo mbesha
bijya byo muri Arabi ubona n'iby'ukuri. Ndayikeneye sawa. Nubundi no muri WhatsApp uzobona umuntu yandikiye ngo ndayikeneye. None wanditse ndayikeneye no camenya ko ukeneye iki? Please zamenya kwandika. Ndayikeneye jewe sinaje kubaza ikibazo nshobora kwishurwa nk'uko. Ubu ndiko ndabwira uburyo mushobora gukoresha rezo sosiyo neza hanyuma makazoronka amafaranga canke ugakora projet kuri rezo sosiyo ikakugeza aho uca amafaranga canke uronka amafaranga. Iyo vyitwayemo nabi izi rezo sosiyo ni hatari n'ukuri. Utumwanya w'ubusa ukirirwa ku murongo ucatinga n'abantu batanyungu bakungura, abantu benshi mukavugana atacyuri kurinjiza. Maze kubakora video nyinshi ndabereka ukuntu abantu bugurura isheni. Iyo uje umbwira ngo mfashe iki, sofu mbanza kubaza kuri mushasha sindagutamuye ikosa kuko ntiwankurikiye kuva kera. Ariko ibintu natangiye kwigisha depuis 2018 mbere 2019 niho natangiye kuza ndabyigisha bino bintu, kuko bwa mbere nakora ivyanje ndabanza ndabikora mugabo mu nyuma ntangira kuza ndabibigisha. Hanyuma ukabwira ngo bayikiriya gute, kandi ifise video nakoze ziri kwingaha kuri YouTube, unyandikiye kuri WhatsApp yanje hacaza message zanditse mu Kirundi na video nakoze mu Kirundi zigufasha gukerea ibi bintu vya Facebook page, YouTube channel canke n'ibindi bintu. Udashoboye kubiraba rero urumva niyo mpamvu uvuga gutya kuko nabyuzi. Niyo mpamvu rero ncamana kuri mushasha. Mbwiye kuri mushasha ndagutahura nkasha ndagufasha. Mugabo uri wa kera manuka yifuma video nka 5 6 10 ntuza kuburaho nabyigishije canke aho navuze ibintu bishobora gufasha. Bite nkubaze nayisomye. Tuyisabe Shasha yavuze ngo Shadia yavuze ngo nivyo ujya ugwaye arondera muganga Mugisha hego kono kuri Shasha Shadia Shadi. Nibyo kabisa. Jewe ndabikeneye Dani Shagi gahu Shagi we hajya burindera wenda kwitirana iki bashawe mbere hamwe ubutafise sheni n'ukuntu rumuntu nkurikira keshi nukuri no babara. Nyandikira ucuma agafoto kawe ko kuri agafoto kari kuri profile yawe kuri Facebook n'ubu wanashaka shende yigukorera ubunyene mu kanya gatoya. Hamwe ubutayifise n'ukuntu urumu followers wanje ndabona nturi mu top fans mugabo ndakuzura nkurikira cyane nzi foto. Umva rero ko budafise shene nibibi kandi n'abandi ndazibakorera nkabereka n'ukuntu baca amafaranga kuri YouTube na Facebook. Ube rero n'ubu bishatse nyandikiye kuri WhatsApp nca ndayigukorera kabisa kuko ndakuzi cyane Shagi. Undi tubandanya hepfo ni witwa Davidson Abdul Zake yanditse ngo izo nzara zo kuboko kw'iburyo aho wabuze kupongre kweri. Bashinda kwishura gute? Iyo banda kubona nawe ukomeze ndazi ko ntabwo icyo ndakubwira mugabo reka nirenganire. Ariko ko pongre ndayifise. Ibi nivyo nkunda. Kwaba ku kuboko no ku kubafu nivyo nkunda. Inzara zanje ntazo nkura ko zose ndaziko nkasigaza kwizo nkeneye kubera ko nivyo nkunda. It's my style. Ubundi nzoyihela Aldis yavuze mwiriwe neza. Mwiriwe Aldis. Nawe uri mu followers wanje ndakuzi. Augustin Manirama ati wabugururira urubuga uruhe? Wabugururira urubuga uruhe?
nabumva ko n'uyu mwene wacu nawe nyine ntazi ibyo nkora ibyo mfasha abantu bariko arabaza urumva nk'ubu tuje tubandanye twigira nta ngorane nawe nyene Desirati bite wewe nkubaze bijya bintu ubesha abo muri sauna nayisomye Taf Abdul Mugisha icyo naracifuje cyane narabuze uwo cinkorera rero sinzi nayisomye nayo canke bayigarukanemo kimwe n'ubone nayisomye Hariho komantere ntabona maze murambabarira reka manuke epfo turabe zimpera mwiriwe neza mutama ati rero bigenda gute bigenda uko nyine wumvise ndiko ndavuga ubu n'uwitwa Irutingabo Bonfils nawe ati ntuturenganye Mugisha twugururire twese turagukunda cyane urakoze akakumande nk'akaranezereza numvise ko mu nkunda atana amafaranga ndabaha ndabigisha mu bwoko yarondera ariko umuntu yo kwigisha ko warubifi aho kuguha ifi wowe unyandike kuri WhatsApp haraza ama message ariko ama video nigishije kuri YouTube uko umuntu yugurura isheni ukazikurikira ushobora kwiyugururira uguruye ugaheza ntuburaheza gukora ibintu bikenerwa ko urondera ko bufasha ibyo nce ndabigufasha iyo uje ukambwira ngo naravye nakurikiye video nabonye ibi nibi niyo sheni yitwa Daniel Mugisha iri ku mazina yanje kandi no kuri Twitter ushobora kumfollowing ubishaka Twitter yanje iri verified ni Daniel Mugisha nyene ndashaka ko na Facebook bidahindutse bikunze ibe verified Facebook page but ndiko ndabigerageza Grand Frere nanje ndakeneye unyugururire Facebook na YouTube inze ndaronka ayo kurya YouTube irabe gufashamo binyarutse iyo washize ko video zawe cyangwa ufise ibyo wigisha cyangwa ibyo usangiza abantu mugo Facebook uri mu Burundi mugomba mwobireka namudabahanura byoroshe Facebook uri mu Burundi woyireka kubera atari icensuro nkane twatuntu bitama tuye tuntu kw'abantu zo gusa twama top fans baguha utusente duke basupportinga channel yawe mugabo nta ma ad yo kwamamaza ucishamo ugumvye kucishamo ma ad yo kwamamaza naho uravyigurira hariho ntuze ama ad ukiriya account ya ad hama ukazuragura ukoresheje umutahe wawe ufise visa card hama ukazuragura niho bavuga amabuke mu mamega ugura umutekero w'ivyo bintu hanyuma ukavyungukako nuko bigenda nk'umuntu mpamagara ndi live kandi yabona ko ndi live nawe nyine bari umucokozi nk'uwo mpamagara ndi live ku iyi telefone tuko turavugana ariko nyine ni umucokozi shinda mubona kuko sinakoresheje ntuzenye niyo mpamvu ndakoresha webcam nkakoresha zoom iyo ngi live kubera ko ngize nkuko bica bingora cyane abantu barashaka kumpamagarira Moise ati n'amahoro gamugisha none wo duha nimero yawe nimero yanje reka mpenda yibahe kuko ndabona abantu mwenga baragoye nibaze kwirondera akamenyetso ko guteranya amajina 358 46 58 31 amajana 314 aha rero uduze haruguru nawe nyari umuntu yanditse muri commentaire yayimbajije ko ariyo navyemeye nawe rero nujemo ubikore Daniel mukunzi wanje sha wirambire wewe wewe nkiri mubo buhungiro ndifuza kugukora mu minwe kabisa uwo mutima
uzowunsigarane ayayaya ntaho ndiko ndaja ahubwo nabikwigisha tukabikora twese mugo sinonera kugusigarana nimba uvize umutima nk'umvise ariko ubona ko bigoye baranagutuka nuzemera baza baragutuka abantu uri kurigisha ibintu by'akamaro niwemera ibi bintu uraza nzara bikwigisha kabisa reka ninjize umuntu ashatse kugira ngo ndamwinjize numva icyo agomba kubwira hanyuma ndakomeje gusoma mwiriwe neza mutama uti rero bigenda gute ibyo nabivuze hano hariho umutama avuze ngo mane amatezera habazi abantu bazavuga ngo sinabitaye ariko ndabitwa byanse bikunze nsome ntuturenganye Mugisha twugururira Daniel mukunzi wanje sha wirambire wewe nkiri nayisomye ni umuntu yinjiye ninde karibu muri bande shirako video tubarabe mutubwire ni mugomba kutuganira mushireko video hanyuma mutubwire icyo mugomba kutuganira ko mutavuga vraiment ndagukunda ukuntu ukora iyi nayisomye uwo muntu arikuye ko yari yanditse ko yerekeye yikora hari komantere zinsize mu mbabarire nazisomere hariya ku mashini muri komantere ngiraho hose ndazisoma maze gusoma zikeya kandi mbona muri benshi mbona muri benshi cyane muri benshi rwose muri benshi rwose rero ku mashini biba byoroshe ariko ndabizisoma jewe ndi ngaha bitewe uri umuntu w'umuzima Imana izoguha byiza ubu witwa Jaguari ntibitevye ubu ni wo muhira Jaguari nzungu amakuru yawe ga nzungu ubu witwa Jaguari nshenda kumenya kandi waranyandikiye kuri WhatsApp narabibonye yuko wanyandikiye hanyuma ni byiza kumpamagara kubera iyo wanditse nawe urabyumva ariko hamagaye nk'ubu uhamagara mu kanya maze ikiganiro no kuvugisha wewe nzungu bambe n'amahoro ga Mugisha none woduha nimero yawe nayitanze grand frère nanje ndakeneye iyi nayisomye nugurure zose hano kuri comments and ndabona sinozimara ariko ni nyinshi no kuri message commentaire 60 reka ndababwira rero intumbero nari mfise mwayumvise izindi ndazisoma mu nyuma kumbure ubu nobona nshaka nko kumwishura bivanye n'ibyo yambajije nshobora kumwishura mu nyuma
ngomba mbanze ndabacire mu majambo make intumbero y'ikiganiro cy'uyu munsi. Nimba nkurikiye uyu munsi, amazina yanje nayo nyene ubona isheni yanje yitiranwa n'amazina yanje kandi mboneka ku mbuga zose. Ikintu nkunda gukora ni kubasangiza amakuru y'ibiba mu Burundi canke icambere ni kubigisha ivyo guca amafaranga ku marezo yose, bivanye n'uko nzi yuko mu Burundi ari ahantu bakiri inyuma ku bintu vy'ikoranabuhinga, ubuhinga bwa none. Mu bindi bihugu usanga abantu bakoresha amarezo sosiyo na WhatsApp ushobora kwishako amafaranga, Facebook urayishako amafaranga, Joy Hategekimana, Dani urakomeye, Mama Mugisha muri Mama Mugisha muri baragutasha canke muti baragutasha, n'uwitwa Joy Hategekimana uramuzi? Witwa Joy Hategekimana ngo yambu ngo baragutasha. Yavyumvise ubwo nimba atakumenye nta kundi, witwa Joy Hategekimana mbonye atacyavuze ngira nakuzi, erega bari hafi yanje. Hanyuma wewe uri umuntu inayisomye, ariko ndababwira ibintu nigisha ni ibintu byo bibafasha guca amafaranga kuri Facebook na YouTube, kubera ko benshi ata YouTube bafise, nca ndabafasha kuzibugururira, kubera ko muri benshi ntozibugurura mwese, nca ndabaha iyo unyandikiye kuri WhatsApp, nca ndabaha WhatsApp yanje kugira ngo unyandikiye mu mavideo aza, video itangura niyigufasha guca amafaranga, kwiga guca amafaranga kuri YouTube. Nkakubwira ukuntu bigenda, ukereye isheni uku, hanyuma ugashira ku video uku na telefone yawe. Hari abantu bazi ngo bikorwa ngo ni imashini gusa, oya ntibikorwa n'imashini. Ego ufise imashini bari sawa, ariko udafise imashini naho nyene ubwira urabaho urakora kandi bigenda neza. Iyo utafise amamashini mu bose bose barafise kandi ntibisanzwe. Rero niyo mpamvu nabashiriye iki kintu kibaha message iza iri automatique ibigisha. Facebook biragoye, naho ndavyigisha cyane mu bwoko kubera nabonye ko mu Burundi abantu benshi ntibaca amafaranga kuri Facebook, biragoye ko n'ibintu bisaba ko ufise mwene y'amakarata aya ari mw'intuze yanje ya visa ukoresha, ukagura washize nk'umutahe wawe, hanyuma inyungu akaba ari usigarana, ntibacishamo ama-adi. Ariko ibindi bihugu urashaka video bagaca bakwereka iyo isheni itagize amakosa, ati nugure ibintu bita amantuzenye, hanyuma ugaca ugura utwo tuntu, ugaca ukaronka iyo konte, hanyuma abantu bagomba kwamamaza ivyabo bakaza bacishamo adi. Umuntu aravye video yagera hagati hagacamo publicité, ukazoronka amafaranga aciyemo izo adi. Ariko mu Burundi nabonye bidakunda, nca ndabireka ndabashira inguvu cane kubigisha kuri YouTube, kuko je YouTube ndayikora nk'akazi. YouTube irashobora guha amafaranga uri ngaho mu Burundi, uri muhira, uri mu nzu utanasohotse, usohoka kuja ku isoko gusuma gusa, ugaruka mu nzu ukora content zawe, wifata video bivanye n'ivyo ufise ubigisha canke uganiriza abantu canke mu rupangu rwawe, ugakirira ngaho nyene, inzu ukayubaka, niyo hepfo yawe ukayubaka, niyo imbere yawe ukayigura uri muhira. Ariko iyo ngabire nimba utayifise, ushobora gukoresha umutahe w'amafaranga yawe, hanyuma iyo nabwira n'ukuri, hari abantu twatangiranye ngaha nigishije ngo nateguye Zoom ngo maze ndabazane mu kiganiro babwiye ukuntu batangiye gukora n'amafaranga bahembwa. Hari uwambwiye ko mu mezi mu kwa gatatu yarose 1000 c'amadolari ari mu Burundi. Inkuru y'umwana iratuba, hari abantu nyine abana ko muca muza kuba sinzi, ariko mugabo niyo atazabwira yaciye nzobazana abashinga intaye basabwira kubashana make make.
natangiye ndabigisha nko kunyene kandi ibintu byacu bituma mba motive ngira ingufu zo kubigisha cyane kuko nabonye ko abantu bashima ivyo ndabigisha nuko rero ubutabishoboye ndamwugururira ngaha gake ndatanga umwanya nkamugurira amasheni ariko kuko mwa muri benshi sinshobora kugurura mwese niyo mpamvu bamwe baraba izo video zikabafasha abandi bakaja kuri YouTube bakaraba ama tutorials zirafasha nazo nyene ugomba kumenya amategeko atandukanye nubwo ziba ziri muri ndimi z'icongereza niho gusa bipfira yego ariko je ndabashira mu kirundi kugira ngo muvyumve rero bantu b'Imana nimba ugomba kumenya ikintu nta mpamvu yo kuza ngaha kuri aha usanze ufise indoto yo kumenya gusha amafaranga ku marezo sociaux usanze ndiko ndaganira ibi bintu ndiko ndavyigisha ugacisha kwa maso ugaca wiruka muri WhatsApp usanga uri kurandikira umuntu wite ngo ni sawa oya ngura komeye gusa ugiye nko kudaraga n'akarorero ivyo ni ibintu bishobora kugutuma utumviriza ikintu cy'akamaro hanyuma ugashoza mu kiganiro ngo nacyumvise ngo cyanciyemo gusa ngo sinakibandanije wowe nyene nkashaka none bacuja hehe ugasanga hano yaragiye ni muri bwa bujajwa ibintu utagira akamaro so nuko rero n'ukuri kwari kwahanura uyu munsi naje ndabahanura kumbure bitandukanye nuko nama mugabo nkuko bimeze burya ikibwirwa n'icyumva n'icyerekwa n'ikibona kandi ni imigani y'abarundi ngo n'ubukebura intumva mara ibinonko nimba uri intumva nyene ubutuzuma dusubiramo mugabo ni vyiza ko umuntu agukebuye usha wumva ukarabatirwa mu gitondo uravuganye n'abantu 30 40 none ninjije ngahe ariko hajya mu mega yawe niyo wayabuze n'abantu bagutelefona nta n'ubu yakugurira ukamvuge nk'abakobwa bigora kumena umutwe nta no kugurira mvuga abahungu bigora kumena umutwe urondera abantu nta n'ubu yakugurira aho ukwize hano hantu uzoronka amafaranga ugafyina nuko ndabashimiye umwanya mwaduhaye wo kubana natwe mu kiganiro nzoza ndaza tuganira nk'ibi kindi ndabemereye nuko nk'abantu bataharireka iyi video tuvuganye ko ndayishire kuri YouTube nubwo nameze bisa nk'ibikora reka nshinde isangiza kuri YouTube kumbure naho hari abantu babwiye ngo bakoresha Facebook ngo nze ndabahanga ibyo navuze kuri Facebook ngo ndabishaka kuri YouTube ngo babibone kumbure ibibazo birabayo kandi bazo birabaho bazobiriha amafaranga uri ko biraba kuri gusa ariko bazo birabaho nzovyinjiza ko amafaranga mu nk'ama video nari maze igihe nkora nk'ukwezi kose kuraheze sindayashira kuri YouTube kubera ko ntibari bwabinyibutse yuko baba bakeneye kuzibona ariko nkiyereka nshindashirayo mu kanya nzoshira ejo abazoyibona bazoyibona izi nyigisho kumbure zizobafasha hama muze murambwira ibintu mushaka kandi ko ndabaronderera ndabigisha kumbure mubona bifise akamaro nanje numve ko ndabizi uzombwira ivyo ntazi nzovugira hejuru kuko jenzi bikeya paraporo y'abandi usibye ko bafise byinshi mugo batagomba no kubitanga kubisangiza abandi ibindi ndababwira n'ivyo nzi buriya nibirenze ko mbaye ndabizi nabibabwira canke mbarije ibindi nzi kumbure ntazi ko mukeneye navyo nabikwigisha nuko murakoze Ijoro ryiza hari umuntu mugagize request sinzi uwo ari we nimba agomba kugira terere oya ni wawe ndigira kuyikora kare ama ntiyaterera reka ndamureke ni wawe ndigira kuyikora kare ntiyaterereye nuko rero muhezagirwe mwese aho muherereye jibo narapandikiye ariko nta video ndabona sinzi impamvu subira inyandikire turaba ubunyene hanyuma wa undi yavuga yamarinki navuga ko nshafasha nimba ari karankurikira nasha telefone ubunyene ndayimukorera ubunyene murakoze mugira ibihe byiza ndabashimiye cyane gose abantu twagumanye n'ukuri muhezagirwe mwese abantu twagumanye muhezagirwe inshuti ndakwinginze unyugurishe ya YouTube wowe nyandikira kuri WhatsApp hanyuma video zizo ubanza wige hanyuma uzombwira ibyakunaniye kuri byakunaniye hanyuma kuri YouTube murakoze benshi barayiyugururira urumva ko ari uwayiyugururiye ngaha ntarinze no kumufasha kubera ko yabonye gusa aho nabyigishije murakoze cyane ijoro ryiza urakoze nawe kutwigisha urakoze kwari kubakebura ntikwari kubigisha